iwacu, amahoro iwanyu. Mwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 13 Nyakanga umwaka wa 2021, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaruguruye icese ihinguriro rya gisirikare rihingura amakara ya kijambere mu ikambi y'igisirikare ya Muzinda muri komine Rugazi mu ntara ya Bubanza. Umugambi watunganijwe n'igisirikare c'u Burundi mu ntumbero yo kugabanya ikoreshwa ry'inkwi, ibinyabuzima bikingigwe. Umukuru w'igihugu yarashimiye igisirikare c'u Burundi kuri iyo ntambwe giteye, yongera hamagarira n'ibindi bisata gufatira akarorero kuri ico gisirikare gutyo bikore ibikorwa bikingira ibidukikije. Umukuru w'igihugu kandi yaraye arishe amafaranga y'abagwayi 10 bari bagwariye mu bitaro bivura ingwara zo mu mutwe byo kwa Rojanti hamwe no ku bitaro vyitiriwe umuganwa Jean Charles. Abagwayi bakaba barihiwe miliyoni 9 z'amarundi, igice c'amafaranga yakaswe ku mushahara w'abakozi bakuru 8 bo mu biro vy'umukuru w'igihugu kubera ko batatonze ku mirimo ku igenekerezo ya 13 Myandagaro. Ikindi gihano bari bahawe bari barirukanywe imisi 15 niko kuca bakatwa ayo bari guhembwa afashishwe abari mu bitaro babuze uko bariha. Umukuru w'igihugu c'u Burundi akababoneho akaryo ko kuvunira akagohe abakozi ba leta batubahiriza amasaha y'akazi. Kuri uyu wa mbere umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Gervais Ndirakobuca yashikirije integuro y'itegeko isubiramwo itegeko rigenga ibijanye n'uruja n'uruza rw'abantu mu Burundi. Yarizwe yongera iremezwa n'inama nshingamateka. Gervais Ndirakobuca yavuze ko mu vyatumye rihinyanyurwa harimwo kuyishira ku rugero rw'amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Urunani rw'abigisha STEB rwo mu Burundi nigo rwaraye rutowe kugira ruzorongore imyaka 2 ishirahamwe FEATU rihurikiwemwo inani z'abigisha bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Umushikiranganje ajejwe inyubako Deogratias Nsanganiyumwami amenyesha ko ukuronka impapuro ndangatongo bigiye korohera abazirondera kubera inzego zose zibijejwe zashizwe ku ntara kugira bafunyirize urugendo. Usivyo gusa izo nzego zikaba zigiye no kwegera abanyagihugu kugeza ku rwego rw'amakomine. Kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 13 Nyakanga umwaka wa 2021 huguruwe umwaka w'ishure w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022. Ibirori vyabereye ku ishure ryisumbuye ry'imyuga ryitiriwe Petero Nkurunziza riri muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Umushikiranganje w'indero François Habyarimana akaba yabiteye iteka ku civugo bavyeyi dukundisha abana bacu ishure tudasize inyuma abigeme n'abagendana ubumuga. Mwijambo uwo mushikiranganje w'indero François Habyarimana yashikirije ko bagiye gukomeza inyigisho zo gukarihiriza ubwenge abigisha, ariko yagiriye ko agabisha abayobozi b'amashuri badakurikiza amategeko mu guhitamwo abigisha bikenewe ko baja muri izo nyigisho. Muri ivyo birori Imprimerie Hope Design yatanze ubushimwe ku banyeshuri 4 babaye aba mbere mu kibazo ca leta co mu mwaka w'9. Abanyeshuri bose bakaba biga kw'ishuri ry'akarorero ryo mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Wabaye wa mbere Derere Salem yahawe amafaranga Miliyoni 500 y'amarundi. Uwa kabiri Ndayizeye yahawe Miliyoni 200 vy'amarundi. Uwa gatatu Nigira neza Neri Darlene na Ninziza Eustache banganyije bakaba baronkejwe amafaranga Miliyoni w'amarundi. Urongoye Imprimerie Hope Design
Melance yashikirije ko mu ntumbero yo gutera intege abanyeshure kugira umwimbu wongerekane mu ndero bamaze imyaka 3 batanga ubwo bushimwe. Kuri uyu wa mbere nyene mu gihe umwaka w'ishure 2021 ushira 2022 watangura, utuzu twa sugumwe 19 hamwe n'amasomero 5 yari yaragurutse ibisakazo yasanuwe, akaba ariyo yashikirijwe ishure nshingiro ya Carama ya mbere. Bikaba vyakozwe n'uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura inyuma yaho vyatwaye amafaranga y'amarundi arenga miliyoni 28. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye akaba yifurije abana b'u Burundi umwaka w'ishure mwiza watanguye kuri uyu wa mbere. Akaba yagize ati: "Ni akaryo keza ho gukeza abarezi bavyeyi ku gikorwa c'iteka barangura, nkebura bamwe muri bo badakora ico bajejwe. Tuzirikane ko umwana atari uw'umwe, turerera Uburundi." Aragabisha kandi abigisha batonda ku kazi bacerewe, aho asaba abarundi bose kumubera ijisho n'ugutwi mu gutuza ibinebwe mu bisata bitandukanye. Lycée Bubanza mu gihe yari yiteze abanyeshuri barenga 200, yo yari ifise imatera 6 gusa. Umuyobozi w'iryo shure bavuga ko abo vyashitse bagatonda batazinanye ko basabwa gutelefona abavyeyi babo bakazibarungikira canke bagasubira inyuma kuzirondera. Kuri wa gatandatu igenekerezo 11 Nyakanga, amashirahamwe na Sham Africa na Kazoza Art inyuma yo gushikiriza ibikoresho vy'ishure abana bantaho nikora bari bagwariye mu bitaro Prince Jean Charles, kuri uyu wa gatandatu babishikirije abari ku bitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore. Abana bagera kuri 50 akaba aribo baronkejwe ibikoresho vy'ishure. Ni igikorwa cama gikorwa buri mwaka imbere yuko ikiruhuko kirangira. Ku mugoroba kuri uyu wa mbere ku mawane y'ibarabara ryitiriwe Buconyori hamwe n'irya Kanyoni muri zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura, umuntu umwe yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana. Uwo yishwe ngo yacikaniye mu nzira bamujanye kwa muganga. Dutandukire amakuru y'inkino. Umunonotsi Francine Niyonsaba yagiye i Zagreb muri Croatia, aho ku munsi w'ejo wa 14 Nyakanga azohiganwa ku metero 2000. Akaba yiteguriye kurangiza saison yamubereye nziza. Ku rubuga rwiwe rwa Facebook yasavye abanywanyi biwe kumutera intege, ariko yagize ati: "Imbere yuko nshikayo reka mbanze nifate agaselfie." Nyuma yaho abanyeshuri 53 bafise hagati y'imyaka 13 na 15 barobanuwe ngo baje mu ishure ry'umupira w'amaguru rya Fondation Pax Burundi, barashitse kuri iryo shure kuri uyu wa 12 Nyakanga. Ariko imbere yo kwinjizwa muri iryo shure babanje gutera umukono ku byo biyemeje, harimwo kudatunga telefone ngendanwa kandi bakazobandanya biga nkuko biga mu mashuri bari basanzwemwo. Hanyuma inyuma y'umutaga bigishwa ivy'umupira w'amaguru, mw'ijoro naho hazoba hari abigisha babakurikirana. Imbere yuko binjizwa mu ndaro babanje gupimwa umugera wa coronavirusi. Muri volleyball mu nkino za playoff zihiganwa rihuza ibihugu vya Afrika ririko ribera mu gihugu c'u Rwanda, umugwi serukiragihugu ku ruhande rw'abahungu mu rukino rwa volleyball batsinzwe amaseti 3-1 n'igihugu ca Mali. Vladimir Niyonkuru, umumenyereza w'abanyegori yahora mu mugwi wa Young Africans wo mu gihugu ca Tanzania, yaraye asinya amasezerano y'umwaka umwe n'umugwi wa Kiyovu wo mu gihugu c'u Rwanda
aho hasanzwe hari umumenyereza w'umurundi Francis Haringingo alias Mbaya. Namukinyi w'umurundi Sive Nzigamasabo asanzwe ari n'umuvukanyi wa Kizigenza w'intamba mu rugamba Saido Ntibazonkiza yaraye ateye umukono ku masezerano n'umugwi Mtibwa Sugar w'ikiringo c'imyaka 2 inyuma yo kuva mu mugwi wa Namungo FC mu gihugu ca Tanzania nyene. Mu gihe kuri wa kabiri igenekerezo 14 Nyakanga haza kuba urukino wa kivandimwe ruza guhuza umugwi wa Aigle Noir hamwe n'umugwi wa Simba Tanzania. Uburongozi bw'umugwi wa Aigle Noir buvuga ko urwo rukino ari urwo gutsimbataza ubucuti buri hagati y'iyo migwi ibiri. Sivyo gusa no mu bizofasha abakinyi bo mugwi wa Aigle Noir gusubira gutekana imitima inyuma y'isanganye baheruka gukora haraheze indwi 3. Urwo rukino ruza kubera i Arusha mu masaha ya 8 zo mu Burundi. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.